ndumiwe kanani yarakaziriye ko nakoresha umwanya nawe umuganga ntiyakubwiye yuko ako kantu teno ujama Jemani hari ibintu yandika kuri titre sasa yititre ndiko biranga kumufata nzamuranditse ngo tugesho kera we yagikoresha mugira brand Landry promoter ni iki cyagutumye kumwita Landry nani cameraman wawe imbesire cameraman buda yana bikubwira umfete bari mu kiganiro uyu yari yavumbuye Simbizi yari afise umukobwa mege nane uziko kijyagiye wamumaditse ku mwana kandi bica biracamo n'ubabana nujya umukobwa nyene bafitani umwana kandi umva nta mwana bari bwafitani uyu niwe yabitwaye wati we uyu mukobwa ngo wamuteye inda Simbizi anakata byace biba imvuga yabaye ingiro Simbizi yaciye abikorerako rero niho rero Simbizi yaguma ajya umuhari kuko uyu yamuvumburanye Simbizi undi mukobwa kandi hari uwundi mudemu rukuruhe ndi mu kigano Simbizi ndemu ya mu telefone ngari uja cyangwa rundi ngo tuvuye gupima ADN sivya by'amaraso usigura yuko Simbizi shobora kuba hari umudemu yamwagije umwana nawe kavuga ati sigwanje kuri petit ya secrétaire so bakozi ba INYISHU media murameze fresh muri good so nga anye ndahuye na Landry promoter umwe mu bamenyesha makuru bazi cyane banditse amateka kandi ndi kumwe n'umuvyeyi wiwe AKES DON aho yaramutse agira anniversaire y'ikinyamakuru ciwe ca Wakalight TV amahoro nyakwa AKES DON safi sana mzee ko fresh ni sawa ntari ndabona waberewe sana uri kumwe n'uruvyaro rwawe yego hari abakunzi ba INYISHU media bashatse Landry nimetumana msosi na iva ujakuya unakuya baramuletea wapi nyama ziko wapi unaniongezea wali ganacho ni bon sasa upendagi wapi ndani fresh bon ndani fresh so ndio ni okay AKES DON hari teri kuri sasa Gucci jendi muhira Gucci fasha Sauda ngaho nite Sauda so abakunzi ba INYISHU media ndahuye ngaha rero n'abasaza ngaha anye bazi byinshi cyane gusumba ntakubari muri mtosi wetu akamenge hama nagomba ndakubaze akantu kamwe wiyumva gute wicaranye n'abantu bahoze bakorera mu kinyamakuru ciwawe ariko gushika no munsi muri kumwe wiyumva gute first of all navuga yuko ni ibintu biryoshe cyane ni ibintu navuga yuko ari amateka kandi ni ibintu navuga yuko guhuza cyane kwama twumvikana ni ibintu byamaho mpamagara Saudi urumva ni ibintu byiza sinzi ko waranyumviriza bariko barumva amatwi ariko mu kazi ntituzigira duhuza oya kazi ni muzigera muhu kazi rumva n'umunsi warimwe kumosura ngategezwa kumukosora n'umunsi warimwe ega jewe na strategy za kesi mifako bana guhara mbaya ari ni professeur professor AKES professor unaijua kama hiyo ni jina lake au kubizamu ba Christian Junior rero arambariye amwe mu mateka mishano dai nuzo mishano kanaje ni muzomisha mweho mwosangana aho nyiriri hakurati umuceri bazanye ubwa kabiri arimo kanguku umuceri usanga runo umuceri muswahili njari upiga mzee tazomishana Landry Dan nani washizemo hapo oya dusangire mucangire mutazomuhishana agiye habiri uku na uku nawe singoma gutwara bike batazomuhishana miraturabe Landry promoter yumvira ko AKES DON havura guhishana AKES sinavuye ko muri business yori impanyene kwega tori
ash. Ya vyandi ya. Amba tena. Ile vyandi. Ndio zinakuya vyande. Amri kwa mtamu. Tazumisha. Yeye mwanasema kuna watu. Iko bien mzee. Sasa au kunao akoresha umwanya. Kunao yari nao. Uri nao randi. Dan Yako mutumbu yetu. Sasa nakuza ya kukura wewe. Kuna kwa kapusi mzee. Hari haka yabo. Ndakangalia kama kakwa. Sasa kaya. Oya na nakaye Gari bubiri. kama kachakaraba. Kama Silva kama ari gakuraka. Silva ka Man. Tuma ibintu mugayi wasigara idire. Wewe ushashiba nukireba yeba munuze. Kamera shakumu. Ari nyamiro hande y'intare. Kusa maswali. Abuzi Bana ikintu cya mbere gihari. Umuntu ari karajya. we babwire gusa ati reka dutakaza umwanya turondere kava gusa. Bingiru byacu. Wewe jobu umbaziki. Utamuliza nini? Aiza barizo uyu. Yabo ukoresha umwana gwa ya noti yawe. ntayaraheza Usigariye kanga. ntayo novuga mugabo ariyo vraiment Dabi Muri hajya. Naratinye no kumwishura message. Natinye no kwishura message. None nkobo Nayugururiye hejuru nikangara gasema sasa nsubize yi. Ngasi yari umuboss afise Samsung S10. Kuri kwima. Ya sikaze wandazi wa kuva kera zivomije wone wamizito. Oya hivi jamaa shwa afise mfise inge mfise S10 mfise S20 yo umuzungu yayizanye nayivanye hanze hariho kandi n'umugenzi azonzanira mwambia azikuhebeye. No. Muri 600,000 namaze kugabanya ntari make. Zingine sasa. Akamanyu kumutsima. Hasigaye gatoyi. Sami jina heruka kera ba diaspora bari bafite ikigongwe. Bari bafite ikigongwe me hivi. AKES DON. Hari izina wigeze kwita akoresha umwanya. Umwita acteur. Tubarire wari mwise wisunziki kwakoresha umwanya. ufite ijya ntuzenye rijya zina ni kujya kuntu urabona umuasase muri filme arapfa ariko umu acteur aragumaho rero we yamakina amafilme yose ntapfa urumva yamakina amafilme menshi urumva bamukubita mugabo ntapfa Baramukubita mugabo ntiyapfa. Wotubarira akazina wigeze kwita Landry promoter. Landry Kanani. Yarakaziriye ko nakoresha umwanya nawe umuganga Ntiyakubwiye yuko ako kantu tena ujama Jemani hari ibintu yandika kuri titre sasa iyi titre. nindwa biranga kumufata Nzamuranditse ngo tugesho. kera we yagikoresha. mugira brain Landry promoter. Ni iki cyagutumye kumwita Landry nani cameraman wawe imbesire cameraman. buda nabikubwira umfete bari mu kiganiro uyu yari yavumbuye Simbizi yari afise umukobwa mege nane uziko kijya gihe wamumaditse ku mwana kandi bica biracamo n'ubabana nujya mukobwa nyene bafitani umwana ni umwana kandi umva nta mwana bari bwafitani uyu niwe yabitwaye wati we uyu mukobwa ngwamuteye inda Simbizi anakata byace biba imvuga yabaye ingiro Simbizi yaciye abikorerako rero niho rero Simbizi yaguma ajya umuhari kuko uyu yamuvumburanye Simbizi undi mukobwa kandi hari uwundi mudemu Rukuruhe ndi mu kiganiro Simbizi ndemu ya mu telefone ngaruja cyangwa rundi ngo tuvuye gupima ADN sivya by'amaraso usigura yuko Simbizi shwa kwa hari umudemu yamwagije umwana nawe kavuga ati sigwanje sasa tunaho yabwiye ati kanda mu telefone kwanza yabwiye abakobwa bose abakobwa bose ubujewe zanda zose nasasa tari gwanje Yarabikunda cyane. umbitse amabanga menshi sasa ni hivi Simbizi acaguma babwira baanye ngo bareke ico kiganiro ni mukirekire acavuga ati mwako kamera nako nakaimbesire ntigakata kamera mumwe cyanda bikwega ngaho nyene ndavyandika muri titre bicaye bananye uko nyene imbesire cameraman imbesire cameraman Bisigura ni wamwise imbesire cameraman. ni Simbizi niwe yarizanye dicajyanikwa muri titre unaca rikomereza mwumva rero cyaye mufato ko nyene none umunsi niwe nyene dufise niwe mu imbesire nyene dufise mu cameraman Nicho gituma ndakunda kuonekana imbere ya kamera.
lakini Landry acha menani takumiza meno Ngizikigufa itakubana umutanza ngizikigufa. Nasema ngo alipatia sumu. We nawe bagutaziriye ndega ka. Jindi intare. Ndagukubise ikofe bace banyita intare. Ya content. Ini content muhungu. Ikomeye. Usichezei. Ntuyikineko. Ne. Yakoze ibiganiro na Sadbi. Sadbi na Fizo kagiye bitameze neza. Nasubiye gukora igane kandi vuba. Sadbi na Fizo bimeze neza. Uri bwa El Classic? Navyibuka. Unaona nasubiye kandi Fizo twakorana iganiro. Twase gukorana avuga ati ngumwe ngo ahebura umuganwa. Ariko uri kuramubarira AKES Sadbi. Oje bakundana. AKES no fin ampelagi Sadbi. Waza kwata mufu. Kuri Fizo na Sadbi nta rukundo rurimo. Ariko kuri AKES na Sadbi ari urukundo. Ati kuri Fizo sawa Fizo arashoboye kuba ari AKES na Sadbi tugeze ahantu vraiment. Tugeze ahantu unakuruga sana mu indasi. Eske urugwano turimo unagubona. Umwe wese agwana ku gatwe kiwe mu poti. Nazo bakubeje. Manake wewe turimo tubirwa dusaduka duparangana kumbuga we. Niwigira naho umuntu niwigira naho muhiro. Abahiro bose barapfa byo birazwe. Tuzotera imbere. Urugamba rwo gutera imbere. Tuzotera imbere. None wumva twotera imbere gute mu gihe ivyo ntushoboye gutera imbere udafise abanzi. Shurakize mbega. Gutera imbere udafise abanzi. Iyo utari kuba ufise abantu bakugwanya igihe kiri hano ntuba warageza. Ntushoboye gutera imbere udafise abanzi. Njana kwandikira mu comment AKES. Intambara turimo naje kubwira. None gashaye intambara turimwo Imana ishimwe ko atari amasase intambara. Reko rufisha umuntu. Intambara nico kimwe. Urukurumva. Imana ishimwe nimba ko atari amasase. Ibindi byose bizofata inzira vraiment. Abatipe bariko babitwara uko bitari. Ubutse kwifuka buke. Twebwe dukeneye gukora nta kindi amajambo ntacafasha bro. Ari baraja nk'amajambo nawe abajournaliste. Abajournaliste none kubasha ko ari uwo mwuga. Oje muhaye igikorwa ati hari maisha yanaendelee. Umwuga we no kuvuga. Simbiza cha telefone mwitabe mutabushira upare. Tumwumve. Hola. Na mainite yifite yacu yakupa. Simbiza na mainite. Mainite. Yani kinyama. Tu. Koresha umwanya nta nyama yo muci. Kwizi nyama jesi niko nazitahura neza. Uze kukaza. Sanga telefone muzima. Ngira mugiri kuri asona ndavyumva. Oyo. Biri gute? Sawa. Rukuvuga na AKES. Vipi? Ni sawa. Uri live mu kiganiro. Yego. Uvuga umukobwa ejo turi mu kiganiro yakabwira ibintu bya ADN. Halo ADN. Umukobwa yakwagirije umwana atari gwawe ninde? Inde? Umukobwa yakwagirije umwana atari gwawe. Ninde tuto turavuga? Ni AKES na Landry uri mu kiganiro hagati. Namwe yagirije umwana atari gwawe. Baje bana bose rabi wawe. Oya umuntu yagirije umwana atari gwawe. Arakubeshera. Oyo. None mbona kubaze. Ya promoting show yiwe. Ya promoting show y'umunyarwanda. Urafashwe nani? Sawa. Uchibuko pako. None aya tugwana turondera iki? Turondera agaci Amafaranga. Agaciro. Twafashe ama decision
kubukiye agaciro ntitwanze Iyo ni pilau mzee. ntitwanze twafashe ingingo kugira turonke ibiduha agaciro baduha inoti ngiye bayatanze ushugira gute urabiheba cyangwa uragenda Yep. nikosa nakoze riri Cheni wabwiye ivyo bintu ukuntu muri ko murabikora suko biba bikeneye gukorwa. kumuco nka professeur Reka nakwigisha ndakubwira ikintu kimwe. Raba nafashe ingingo ko bandugiriza ki note ngiye muri business ziwanje inoti ziwanje ziba zihaguha kandi bakayama none suko nyene. None wase kugenda abo bariko bavuga ivyo wonye Simbizi azoyaguha. Ye mwenyewe ni probleme n'igitoro kugira kironke. Arinda guterereza mu makungu. Umviriza nakubwire Landry. Nka wewe wabukwiye gufata umuririmbyi afise tala ukamupromotinga kuri level iwawe yose ushoboye ari we uri manager wiwe hamurabe ko ivyo bitera mu bitazogabanuka urumva mugashikira impano zito me twishinze uja ku media ngo we urabona ngo baraza none je nifite amahera yanje uzomuza kuza no shaka mugihe mbona yuko aza kungarukaniriza ry'amafaranga yanje ariko Landry nubwo avyirengagiza nawe nyene arazana abanyarwanda akabashikana mu Burundi ari muri business bien sûr akarorero ni nka kujya uja kugura indaya uniwe witorera indaya ushaka uvuga ati uyu ni sawa turavuga ibintu by'akamaro nawe wowe turavuga ibintu by'akamaro attention ni exemple ivyo wewe umva nakubwire kwanza umva nakubwire okay umva nakubwire nyene bimeze yari muri kuri ministere donc ministere yarapostinze ko hari abanyarwanda 60 amajana 6 n'amajana baba amajana 5 bako barinjira mu gihugu za kurimbaza iminsi mikuru urumva kandi bari fier no kubona igihugu cyacu gifise ingenzi sivyo gifise ingenzi kuri yo kote ni fresh jewe nk'umumenyesha makuru canke jewe nk'umuririmbyi ico nkene n'agaciro kanje yuko atamunyamanga yinjiza nanje ndayinzara mpawe nkica nikitse mu gihe je mfasha deje ati contrat yiwanje ivuga uku nabakubwira ati ico ni gito nimba contrat ivuga uko tora aho kiyo banugira ahubwo kana mbonye bampostinze mu umbuga mafibi nje nuzuye unaye mu kigihugu none je na post we post yanje wayiso sina post biza ko natugije inoti yego uzoyama je tuzokorana none bagura ikibazo kiri he njo hivyo ocureka kuja kwakorera batumisi baelewe ngiye batazoyamwima ntazo hava bayahaye uwundi acavuga ati uriya bamuboneye cyo kibazo canje ni problem ya nanje rero mgiye bazoba banyimisi nzojayo utayenda tugesho we wafashe decision akesi nawe akesi decision akesi turi contre nawe uzi kuziwamva kunyesha kaka uri kuvuga ivyo nanje nama mvuga ivyo nyine uri kuravuga nanje nivyo niko navuga uri muri business kandi urabona kuri kwinjiriza none gute umuntu uceza akakwinjira muri business yawe ati ngo mpaka ukora uko nitugera tunanirwa iyi natosha professeur acha niongee na baza pala nani muongee naye Mr. Tugesho safi akanyama kako be piga kazi jani chape kazi ba bro Ndumiwe